Ndabaramukije cane bakunzi ba Ntambura Idahita TV na cane mwebwe abakunzi b'ikiganiro yaga muganga n'amagara meza kugubwa neza no kuroranirwa mu vyanyu no mu banyu nivyo ndabipfurije nkuko mubibona nkuko muvyumva nkuko mubimenyere muri kino kiganiro yaga muganga ni jewe nongeye kugaruka kugira ngo dutaramane muri kino kiganiro gisanzwe gifishe intumbero yo kuganira n'abakunzi bacu inyigisho n'impanuro ntungamagara kugira ngo bidufashe kwitaho no kubungabunga amagara meza gutyo mu buzima bwa misi yose umuntu ashishikare kubaho yorohewe amerewe neza. Mu kiganiro yaga muganga cacu cuno musi mugira mushikirizwa na jewe Janvier Manirambona nagomba ngo turabire hamwe ibintu bishika kuri ndwi muri vyinshi umuntu yokora mu ntumbero yo kongerereza novuga ngo ubushobozi canke inguvu novuga ngo abasirikare bo mu mubiri. Murabona mu gifaransa bavuga ngo ni système immunitaire, ni ingene rero umubiri usanzwe ufise abasirikare canke se usanzwe ufise ingene wigwana ko ukagwanya novuga ngo ingwara ubwandu imigira n'ibindi byose biba bije bigomba guhungabanya amagara meza. Rero mbega umuntu yo kongereza inguvu z'abasirikare bo mu mubiri gute? Nivyo twagomba turabire hamwe muri ivyo bintu bishika kuri ndwi. Muri ivyo bintu tugomba kurabira hamwe nuko ikintu ca mbere muri bino bintu ndwi nuko umuntu yokwitaho gufungura imfungurwa ziri mu migwi yose, ya migwi mikuru y'imfungurwa. Murazi ko hari imfungurwa ndemamubiri, hari imfungurwa nsanganyangaburo, hariho n'imfungurwa ntanganguvu. Murazi ko hakenerwa ko umuntu afungura ivyamwa, imbogaboga, ivyo biba birimwo amavitamine, za vitamine A, za vitamine C, za vitamine E. Umuntu kandi arakenera kumbure ivyunyunyu za zinc, za fere n'ibindi vyunyunyu mu mubiri. Kandi umuntu akenera ibitari bike harimwo n'imfungurwa bavanga ni ama antioxidants. Izo nazo n'imfungurwa novuga ngo zifasha umuntu kugwanya inflammation. Rero ama inflammation navyo twaravyize ingene bigenda mu mubiri wacu n'ingene bishobora guhungabanya umubiri y'umuntu agize ikibazo ca inflammation mu mubiri, yagize ubwandu canke se yagize infection, hari ikintu cahungabanya mu mubiri. Ikintu ca mbere gihambaye muri bino bintu indwi ni ingene umuntu afungura. Umuntu akwiye gufungura vyankenerwa mu mubiri ukeneye bizanana mu migwi itandukanye yose mikuru yerekeye imfungurwa dusanzwe tuzi dukenera mu buzima bwacu bwa misi yose. Nuko ica kabiri naco mbega umuntu yokwiye kugira ngo yongereze renforce le système immunitaire, umuntu akwiye novuga ngo kunywa amazi ku rugero rukwiye kandi ku rugero ruhagije. Bivugwa yuko iyo umuntu anyoye amazi mu buryo bwiza ku rugero rukwiye, ukunywa amazi kwiwe gutuma umubiri woroherwa, gutuma novuga ngo nibikorwa cyangwa se igikorwa buri gihimba cose gifise gikeneye kijejwe mu mubiri ucoroherwa ico gihimba. No kuvuga buri gihimba cose kiraza kikoroga kubera yuko kunywa amazi mu buryo novuga ngo bukwiye kandi buhagije birorohereza umubiri kugira ngo ugirene urangure ukore igikorwa umubiri ujejwe canke se umubiri ukwiye gukora kugira ngo umuntu ashishikare kuba hafise amagara meza. Ikindi kintu twokora cyo dufasha kongereza novuga ngo abasirikare bo mu mubiri, cyo dufasha ku renforcer notre système immunitaire, burya ngo ni ukuryama umuntu akaruhuka. Burya ngo umuntu yataryama neza umubiri ntumererwa neza, ntagira amagara meza, akarirwa no kwibagira. Murabizi yamana umutwe umenetse, yamana uburuhe, haza n'ibindi ugasanga rero kumbure amagara arahungabanye mu buryo ubu canke ubundi. Kuryama rero ku rugero rushimishije ni nkenerwa kugira ngo abasirikare bo mu mubiri wacu canke mu mubiri wawe bagire inguvu, bashobore kwivuna umwansi ariwe ndwara canke ubwandu ubwo aribwo bwose bwoza butumbereye novuga ngo kwataka umubiri wacu. Ikindi kintu burya ngo umuntu yokora kugira ngo ashishikare novuga ngo
kugira abasirikare bo mu mubiri bakwiye kandi bakomeye bakora neza, burya ngo ni imyimenyerezo ngororamubiri canke imyimenyerezo nonoramitsi, activité physique canke tuvuga ngo sport, marche canke novuga ngo ikarashishi, echauffement, ibintu nyene nk'ivyo. Ngo burya iyo umuntu akora sport kandi ngo novuga ngo mu buryo bwamaho, ntibibe bya bindi bya rimwe mu kwezi umuntu akamagira agasporo umubiri wiwe ukamenyera kugira sport, ngo biratuma umubiri woroherwa, biratuma umuntu agira amagara meza, biratuma novuga ngo imitsi izibuka, biragwanya ibinure bibi za cholesterol, biragwanya kandi ukuvurirana kw'amaraso, kumva ugasanga kumbura amaraso ntatembera neza. Biratuma umuntu rero novuga ngo amaraso atembera neza. Iyo amaraso atembera neza naho no kuvuga n'umutima ukora neza, ukaruhuka worohewe, umuntu aca amererwa neza muri rusange, niko kumburengira ngo novuga. Ikindi kintu umuntu yokora hatukaze ku kintu novuga ngo ni ikintu ca gatanu. Ica mbere no ni kijanye n'ingene umuntu afungura, ko umuntu akwiye gufungura imfungurwa zizananye mu bwoko bwose bw'imfungurwa. Ica kabiri no kunywa amazi ku rugero rwiza, naho nyine twaragize ikiganiro kitwereka amazi umuntu yonywa ingene angana, muze mu kirondere ngaha ibiganiro bivuga ku mazi twarabishizeho. Hanyuma ica gatatu n'ingene umuntu aruhuka, naho nyine twaravuze mbega umuntu akwiye kuryama amasaha angahe ku munsi. Hanyuma ica kane naco ni iyi sport cyangwa se activité physique. Ica gatanu ari naco tugezeko ni ingene ngo umuntu yojera novuga ngo uruhagarara, ingene umuntu iyo ahuye n'uruhagarara yo kwikontorora, yorwanya uruhagarara yagize, kugira ngo bikunde umubiri we ntuhungabane, ashishikare kugira amagara meza. Kuko igihe cyose mu mubiri tworohewe, natwe abasirikare bo mu mubiri baca bashishikara gukora akazi bajejwe borohewe. Ica gatandatu naco ni icuko ngo umuntu kugira ngo abasirikare bo mu mubiri bashishikara kugira inguvu zihagije mu kugira ngo bagwanye umwansi ari we ndwara canke yindi migera, ubwandu buzanana mu bintu bitandukanye duhura navyo mu buzima bwa misi yose. Umuntu ngo yokwirinda itabi, kuko kwirinda itabi vyotuma ngo umubiri wiwe ugirane ushobora kugwanya ama infection canke se ubwandu. Vyerekanwa yuko ukunda kunywa itabi cane, ibintu vy'itabi ngo bironona ubushobozi bw'umubiri usanzwe ukoresha mu kugwanya ama infection. Hanyuma kandi ngo bigaca bituma rero pa konseka kunywa itabi novuga ngo kwa feblisa, gucikisha goyigoyi abasirikare bo mu mubiri. Ikintu cindwi ari naco canyuma tugomba tugarukirize ko muri kino kiganiro cacu umuntu yokora kugira ngo bishishikare kumufasha kugira amagara meza, bigashishikana no gutuma abasirikare bo mu mubiri wiwe bagira inguvu, nuko ngo umuntu akwiye kugira isuku kugira ngo mu vyafungura, mu vyanwa, ivyafunguriramwo, ivyanweramwo amazi, aharyama, aharara, ahabaye, ngo bimufashe kwirinda imyanda, imigera y'indwara ishobora kuzanana kw'isuku rike. Muri ico gihe rero bituma umuntu ataba expose novuga ngo kuma microbe, ku micafu, ku migera, ku ndwara zitandukanye zituruka kw'isuku rike. Iyo izo ndwara zitsinzwe, murumva yuko ibitera umubiri, ibigwanya umubiri biragabanuka, kandi igihe ibigwanya umubiri vyose n'ibiwubangamira vyose biteye bigabanuka ku rugero rwiza, bica bituma tugira amagara meza. Bakunzi bayaga muganga, ikiganiro twari dufise uno munsi twari dutumbeye kubashikiriza niki, aha niho kigomba kigarukire. Urabe muri bino bintu indwi vyose tudondaguye tuvuze ko, urabe yuko wowe uvyubahiriza. Nimba utavyubahiriza wikebuke, wikubita gashi kugira ngo ubikore, ubishire mu ngiro, maze bigufashe kugira amagara meza. Novuga ngo n'abasirikare bo mu mubiri wawe bashishikare koroherwa gukingira neza umubiri wawe, maze wibereho utababaye. Jewe Jamvye Imana irambana nabatunganirije nkongera nkabashikiriza kino kiganiro, ndabikebanuye. Naho ubutaha mu kiganiro yaga muganga c'ubutaha canke mu bindi biganiro byose bisanzwe bicishwa kuri runo rubuga rwitwa Ntamvurida TV, tuzosubira. Ni agahwane.